cyane umwubahwa umunyamabanga wa leta w'Ivatikano Pietro Parolin ahari mu rugendo mu gihugu cy'u Burundi, akaba yaraje azanye ubutumwa bwa Nyen'ubweranda Papa Leon 14, ubutumwa bw'urukundo, ubutumwa bw'ubucuti ku gihugu cy'u Burundi n'abenegihugu bacu. Muri umubonano yaronse akaryo ko kubonana na Nyen'icubahiro mu gihugu cy'u Burundi mu mwiherero, ariko araganira kandi mu karyo kiyaguye, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamuhaye ikaze anezerejwe n'urwo rugendo ruje inyuma 60 Uburundi bufitaniye amasezerano yo gufashanya y'ubucuti na leta y'Ivatikano. Muri iyo myaka 60 imaze leta y'Ivatikano na leta y'u Burundi bijana mu bikorwa by'iterambere, bijana mu bikorwa by'ubutumwa, harabaye ibitari bike. Leta Eklezia Katolika yarafashije cyane igihugu cy'u Burundi, cyane mu gisata cy'indero, gisata c'amagara y'abantu, eka n'ibindi. Leta y'Ivatikano canke Eklezia Katolika yarabaye kandi y'u Burundi mu bihe bitagiye biroroha igihugu cy'u Burundi caciyemo, aho bwahekuwe, ariko muri ivyo bihe bibi na Eklezia Katolika nayo nyene irahekuwe. Muri uwo mubonano rero kabaye akaryo ko kurabira inyuma ivyo vyose bitagiye biroroha, ariko urukundo, ubucuti vyarengeye, aho Nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi mbere yaciye anashima yuko muri iyo myaka 6 Eklezia Katolika itigeze igabanura canke ireka gushigikira igihugu cy'u Burundi, ariko urukundo rwarashoboye kunesha ivyo bihe by'imibabaro, aho mbere n'uwahoze yaserukira leta ya Vatikano mu Burundi yagandaguwe, uwo nawe akaba ari Monseigneur Courtenay Iminago. Muri uwo mubonano rero Nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimye yuko ubucuti bwa leta y'Ivatikano na leta y'u Burundi butagira agasebe. Yashimye kandi yuko ari akaryo ko muri iyo migenderanire hagiye haraza abashitsi bakuru, aho na Papa wenyene Yohani Paulo wa kabiri yashoboye kwishikira mu Burundi, iyindi myaka naho akaronka intumwa. Nuno munsi urugendo rw'umunyamabanga wa leta y'Ivatikano rugaragaza yuko leta ya Vatikano koko ifise umutima urukundo ku gihugu cy'u Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yafasha ku karyo kandi ko mubonano kugira ngo ashimire kandi Nyen'ubweranda Papa Leon 14 kubona yaremeye kugurura isengero ryiwe hano mu Burundi Mugera, igisabo yari Nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ubwiwe yitavye Imana, aho yasaba yuko Uburundi bwogira isengero rya Papa, ni kuvuga bazilike. Rero umushitsi w'iteka yarajazanye n'ubwo butumwa bw'uko ico gisabo cumviwe. Nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimye kandi ko muri uru rugendo rw'umunyamabanga wa leta y'Ivatikano hazobaho gushiraho ibuye rya mbere ku cibutso c'uwo yahoze aserukira Vatikano mu Burundi, Monseigneur Courtenay Iminago, aho yagandaguriwe, aho hazokubakwa ivuriro rinini kuri Nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. N'ubutumwa budasanzwe bwerekana yuko kurekurira imbabazi zifise inguvu nyinshi gusumba ivyo bihe by'umubabaro. Rero yanejejwe no kubona yuko aho amaraso y'uwo musenyeri yasesekeye, ubuzima bukatakara, ariko ubuzima bwinshi na bwa benshi buzohakirira, kuko azoba ari bitaro ije kuvura abantu canke aho abandi bazoshobora kuhibarukira. Byayazwe byari byinshi muri rusangi, ariko Nyen'icubahiro ico nogenda navuze nuko yakeje cane ibikorwa vya Eklezia Katolika kuva iyo myaka yose, aho mbere yashimye yuko hariyo n'amasezerano yatewe ku mukono mu gisata c'indero, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata co gushigikira abari mw'ibohero, impunzi, eka n'umutekano, aho mbere bigaragara urukundo nk'uko nabivuze Vatikano ifitiye Burundi. Yafashe n'akaryo ko guha umushitsi w'iteka umwubahwa cane umunyamabanga wa leta y'Vatikano umudari w'iteka uhabwa abagaragaje urukundo ku benegihugu b'Abarundi gusumba abandi.
rero umudari nawo nyene akaba yawumushikirije nk'ikimenyetso cyo gushima, ikimenyetso c'urukundo leta y'u Burundi ifitiye Ecclesia Katolika muri rusangi. Muri uwo mubonano rero, nyuma y'uwo mubonano hatewe imikono ku masezerano atandukanye imbere ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi be n'umushitsi w'iteka. Mu masezerano akaba yatewe ku umukono n'userukira Ecclesia Katolika mu Burundi ari kumwe n'abashikiranganji batandukanye baraba igisata c'indero ku masezerano y'ibisata c'indero, abari mu mabohero ku mushikiranganje w'ubutungane, eka umutekano, impunzi ku mushikiranganje mu vyajejwe arimo intwaro ibereye. Yamwifurije rero kuroranirwa kumara igihe ciza muri Burundi. Eka nawe n'uwo mushitsi nawe nyene akaba yakeje cane umukuru w'igihugu c'u Burundi ku murindi w'iterambere ry'igihugu c'u Burundi kiriko, aramukeza cane kubona umutima w'urukundo abarundi bafise, eka aranamushigikira, aramwemera ko Ecclesia Katolika imushigikiye bigaragarira muri ayo masezerano yatewe ko umukono. Umushitsi w'iteka yashimye kandi kubona yakiriwe kuri kino kirimba c'umukuru w'igihugu ariko citiriwe umwami Ntare Rushatsi, umwami tuzi neza ko ari we yubatse ubwami bw'u Burundi, yunze Uburundi. Rero kuri we n'ikimenyetso camukozeko cane ku mutima, kuko bigaruka ku mizi novuga ntiyakahise k'igihugu c'u Burundi asanzwe akunda kandi agiye kubandanya ashigikira.